Nongeye kubaramutsa aho muri hose aho mukoraniye ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Numwanya mwiza rero twumviriza ikiganiro isoko y'ubugingo, jewe ndakibashikiriza abanyita Christine. Ndi n'umunezero wo kubaha ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo mbese ubugingo bwawe bwiteguye gute kwakira Yesu? Mbese uhagaze gute kugira ngo wakire Yesu? Ni umukwe, ni umwami. Iyo hageze igihe perezida ari buze nko muri quartier cyangwa se ari buze mu state yiwanyu cyangwa ari buze mu ntara yiwanyu, abantu bagira imyiteguro ikomeye cyane yo kwakira perezida. None wewe ko ugiye kwakira umwami w'abami ubyifashemwo gute, witeguye gute? Imana yacu tugirire neza, turushirizo kugira imyiteguro myiza yo gusanganira umukwe, yo gusanganira umwami w'abami. Kandi nkakubwira ngo nukuri ukwiye gutahura yuko umunsi uko buca uko bukeye. Burya iyo ubonye uryamye ukabyuka ugisanga uri muzima, iba ari gift, ni impano uhawe. Mbese iyo mpano uhawe uyikoresha gute? Ko iyo umunsi ukeye ukabona wisanze uri muzima, ni amahirwe ya kabiri ubuhawe, kandi n'ayandi mahirwe ubuhawe yo kugira ngo uwo munsi uwukorere, haba kwihana, haba gukorera Imana, kuva mu byaha, kwitegura n'ayandi mahirwe. Kuko haba hariho abatagirwa ayo mahirwe ngo usanga ari bazima, bapfira mu itiro, abandi bapfira mu bitaro, abandi bakora impanuka, impfu nyinshi zitandukanye z'uburyo butandukanye ziriko ziraba. Rero wewe sinzi ico waba wahaye Imana kugira ngo ubeho, canke njewe sinzi ico nahaye Imana, ariko ngomba nkubwire mwene data, nturangare, ntusamare. Burya uyu munsi bicitwa uyu munsi kuba uriho, nukuri ni impano, ni gift wahawe. Kandi kuba umuntu aguhaye gift aba ashaka ngo uyikorere neza, nuko abagukunze, nuko abagukunze uyakire. Nyuma yo kwakira iyo gift, mbese uzahora wakira gift uko bukeye nuko bwije? Oya, hariho umunsi bizahagarara mwene data. Ntabwo tubayeho kuko tuzakwama twakira impano za buri munsi. Hariho umunsi nyene gutanga impano azahagarika. Mbese niyahagarika uzovyifatamo gute? Uzaba uri hehe? Wari ukwiye kumenya ko hariho umunsi ubugingo bwawe uzabwakwa, umunsi utazi canke jewe ntazi. Ni nayo mpamvu kuko tutazi ko umunsi n'isaha tuzakwabona ubugingo, iyi gift twama duhabwa buri gihe izahagarara, twari dukwiye kwama twiyeza, twitunganya. Reka twumvirize amajambo y'Imana. Turasanga muri Luka igice 12 ku murongo wa 16. Luka 12 ku murongo wa 16 kumanuka, haravuga hati: kandi abacira umugani ati habayeho umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane. Yiyumvira mu mutima wiwe ati, ndagira nte ko ntagira aho nimburira imirima yanje? Ati, ndabigenza ntya, ndasambura ibigega byanje, nubake ibindi binini, abe ariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu byanje byose. Nzobwira umutima wanje nti, mutima ufise ibintu byinshi bizohitirana imyaka myinshi. Ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti, wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. None ibyo
none ibyo wohitikiranije bizoba ivyande. Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu vy'Imana. Aya majambo arakomeye cyane. Aya majambo ntuyafate nk'inkuru isanzwe, ahubwo yiyumvire ko uyu muntu ngo yari umutunzi, yarakomeye mu by'ubu butunzi bw'ubu bugingo, ngo yarafise imirima yimbura kandi yaramera cyane. Igihe kimwe areza bikomeye. Noneho aravuga ngo ahantu mbika ibintu byanje kare hatoya, reka noneho nagure ububiko. Noneho ngo abwira umutima wiwe, arawubwira ngo umutima wanje ufise ibintu byinshi uzorya kandi bizahitirana, bizarangirira muri wewe. Noneho nurye winezerererwe. Ari ku buriri yitegereza ubutunzi bwiwe, yumva ko umutima wiwe unezerewe. Ngo aravuga ngo nurye uruhuke, hazagira igihe cy'amapfa wariye waruhutse, hazagira igihe nurye winezerererwe. Nkuko benshi bariko barabwira imitima yabo, nkuko benshi bariko barabwirana ry'ubusore bwawe. Life is too short. Abantu benshi baravuga ngo ubuzima n'ubw'igihe gitoya, ngo reka tubunezererwemo, tunezererwe ubusore bwacu, tunezererwe mu mafaranga yacu, tunezererwe mu bukumi bwacu, tunezererwe turgiraha. Life is too short. Ngo mandakubwire ngo yes, ubuzima n'ubw'igihe gitoya mwene data. Nkuko bivuga benshi, life is too short. Ariko siyo kwinezererwa nk'uko uvyumvira, siyo kwinezererwa ngo urya ubusore bwawe, urya ubukumi bwawe. Wakagombye gufata ubukumi bwawe ukabukoresha mu gukorera Imana. Wakagombye gufata ubusore bwawe ukabukoresha mu gukorera Imana, ukabukoresha mu kuva mu byaha, ukaba umusore w'impizi, ukaba umusore nka Dawidi, ukaba umusore avugwa neza mu mateka meza nka Dawidi, nka Samweli yakoreye Imana akiri mutoya cyane. Urgiraha mu umutima wawe uri kurahurumbira kurondera amafaranga, Imana wayitereye inyuma. Si bibi kurondera ibigutunga, kurondera amafaranga, ariko ibyo byose ubikore wibuka n'Imana yakuremye, wibuka ko Imana ifise ubugingo bwawe mu kiganza. Wibuka ko hari umuntu afise ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe ntabwo ari wowe ubufise, hariho uwundi abufise mu kiganza ciwe. Mwene data, reka kubwira umutima wawe ngo nezegwa. Uko ibihe bije unezegwa nabyo, uko iraharije ujana nabyo. Hageze igihe, amajambere ageze, tugeze mu gihe umuntu agenda akagura ipantaro itako ryose riri hejuru, ricagaguye, ipantaro icagaguye. Umusazi wafise ubwenge. Hageze igihe ubwenge bwatuvuyemo. Hageze igihe umuntu agenda akagura impuzu, imyenda, wakwicarana n'abantu ugatangira kuraba ukuntu wafukafuka, ukamanuriraho ukuboko, ukamanuriraho agakapo, wayiguze uyibona. Nico gihe tugezemo. Igiraha uzi yuko hari uwundi muntu afise ubugingo bwawe mu kiganza. Hageze igihe umuntu atanezererwa n'umugore yahawe, akiyumvira kugenda gusambana hanze. Hageze igihe umuntu abwira umugabo wiwe ko agiye mu kazi, atagiye mu kazi. Hageze igihe umwana w'umukobwa arara hanze y'urugo. Hageze igihe amajambere ariko aradutwara he. Hageze igihe umuntu yibagira ahantu Imana yamukuye. Hageze igihe utiyumvira yuko ejo hawe hazaba handi, ejo hawe bizaba bimeze gute. Nje kukubwira yuko ivyo urimwo uyu munsi wa none, nimba utari mu nzira y'Imana, fata icyemezo cyo kwihana, kuko hari uwundi muntu afise ubugingo bwawe ashobora kuburekurira hasi.
mbese niyaburekurira hasi uzaburi hehe? Narekura ubugingo bwawe hasi bizogenda gute? Amahitamwo n'uyu munsi. Reka kwinezereza n'ibyo bubugingo mu Mana, tube maso. Yesu ari hafi bene data. Nje kukubwira ngo aya majambere, kukubwira umutima wawe ngo ryiraha. Hazagere mu busore uzabwira abana bawe uti ngaya amafoto narariyera. Cyo si ikintu wabwira abana, cyo si ikintu wabwira abantu. Bwira abana ati narakoreye Imana mu busore bwanje. Korera Imana ugifise uburyo. Rondera Imana ugifise uburyo. Rondera Imana bicitwa uyu munsi. Ni kuko ni gift wahawe uyu munsi. Iyi gift wahawe uyu munsi n'amahigo yo kurondera uburyo wakorera mu Imana. N'amahigo yo kurondera uburyo wo kwihana ibyaha byawe, kuko ejo sahawe. Ejo na sahawe. Nubona uhageze ukashe kuzashimira Imana. Turashimiye Imana ko kidugihumeka umwuka w'abazima. Turashimiye Imana ko tugifise buno bugingo. Duhawe amahigo yo kurondera ubugingo buhoraho. Gushakisha ubugingo buhoraho. Va mu matiku, va mu kuroga no kurogesha, va mu bupfumu, va mu busambanyi, va mu kwica, va mu irari, va ahantu Imana itagushaka. Imana igutumwe ko kugira ngo wihane bicitwa uyu munsi. Ije kukwibutsa ko ubugingo bwawe butari mu kiganza cyawe, biri mu kiganza cy'uwundi muntu. Imana ije kukwibutsa ko uri ibumba. Imana ije kukwibutsa ko uri igi rikorokera hasi ntibayore. Ihane. Rondera Imana bicitwa uyu munsi. Mwene data, uyu munsi ubugingo bwawe ntiburi mu kiganza cyawe. Mbese abantu batanga bagenda kurondera ubutunzi kwa Satani. Konje kukubwira ko ubugingo atari ubwawe, buri mu kiganza. Ubugingo bwawe, ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Imana. Uracagirwa amahirwe kuba itaragusesetse, atarakumenye hasi. Kuba bicitwa uyu munsi ni wihane. Iracagukunze. Ejo sahawe. Ejo naho Imana yaturemye. Niyiza ha ejo hacu hazoza. Niyizi ibiri imbere. Imana yonyene. Kuko tutazi umunsi rero canke isaha. Tugombe twihane. Ihane mwene data. Ihane. Nta bujanja, nta munyabwenge ariho. N'umwe ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nta munyabwenge n'umwe ariho ari mu byaha yo kwitwa umunyabwenge. Wakwitwa umudiplomasi, wakwitwa umuntu waminuje, waba muri babandi bagenda gupima akagenda mu kwezi. Doesn't matter. Ntaco bimaze. Ico kimaze nukubaha Uwiteka. Rondera Imana mwene data. Ngaya majambo y'Imana nashatse ko dufatanya mu gusangira, tubwirane, tubwizanye ukuri. Tubwizanye ukuri. Ahe niyo majambo y'Imana. Wewe uyumvise kandi ukayashira ku mutima, Imana iguhezagire cyane. Kuko kumva no gukora n'ibintu bibiri bitandukanye. Ntubu wumva ntagire icyemezo ufata. Umva kandi ufata icyemezo. Yesu aragukunda. Mana data wa twese waremye isi n'ijuru,
Turagushimiye Mana, turagukengurukiye kubw'aya majambo. Shimwa Mana, urabikwiriye. None Mana yanje, ndongeye gusabira ku muntu wari we wese afashe icemezo cyo kuva mu byaha, fashe icemezo cyo kwiyumvira noneho neza, cyo gutahura ko ubugingo bwiwe atari wabufashe. Ubugingo bwacu bufashwe nawe, ubugingo bwacu buri mu biganza byawe. Mana, uduhe kwama twiyeza, twihana uko bukeye n'uko bwije, turariye iherezo ryacu. Sabiye abantu bose kuzagira iherezo ryiza. Sabiye abantu bose kuzaba abatunzi mu buryo bwo mu ijuru. Uhoraho uri mu ijuru uzaba ukoze. Ni mu izina ryawe, imbabazi zawe zibabeho. Ufashe icemezo cyo kwihana, ni ukuri ikiganza cyawe kibe hejuru yiwe kandi umugirire imbabazi. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye, amen.